Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahijije kudushikira avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. N'amakuru ateye ubwoba ariko araboneka nga mu gihugu cacu Burundi baye mu nyuma zoko ari inkuru idushikiye ivuye mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Reka mbaye kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. N'amakuru akomeye cyane reka nsubire ndagukangurukire cyane nshuti munywanyi kuri wahije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akane kuko ari ryo gusoma no kumusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazujya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira. N'amakuru avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ubu nibwo yabona karyo ko guhema. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yava mu birori by'abatanga kori nanone amakuru yadushikiye. Mwarumvirije yuko twaciye tubashikiriza ingingo zikomakomeye kubijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu yaciye arungikwa mu bitaro gihutihuti na cane hifashishijwe imiduga y'igisirikare yari ivuye ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Gitega. Gushika ubu rero ku kiremba c'umukuru w'igihugu i Gitega haravurwa yuko hongerejwe umutekano na cane ko akariko karyo General Prime Niyongabo we n'akarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye baba bagira baronke. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira gushika ubu General Prime Niyongabo ntaraboneka nga mu gihugu c'u Burundi kuva ku igerekerezo rya kane ubwo umukuru w'igihugu yagaruka gihutihuti atahutse inama zitarangiye. Biravurwa yuko umushikiranganje wa mbere Gervais ko boce bataziranda kugarika ubutegetsi bwa Gitega n'ibindi bihangange bagifise igipfungu cishi cyane. Amakuru akomeye cyane kuva kuri iryo gerekezo nuko General Prime Niyongabo atarasubira kuboneka mu gihugu c'u Burundi mu gihe vyariko vyibazwa yuko General Prime Niyongabo yoba yaraturutse igihugu. Hari amakuru akomeye cyane turonse aka kanya. General Prime Niyongabo ari nga mu gihugu c'u Burundi wakibaza ati yoba aherereye. N'amakuru turi buze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Reka tubandanye kuri aya makuru akomeye cyane turi buze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya araremvye cyane nyuma y'uko umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye bafashe ingingo ikomeye cyane yo gutumiza ko abaryango biwe. Ndababwira ukuri abahinga mu vyerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bose atabisubizo bariko baratanga atangingo nimwe bariko barafata ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu nibwo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yijije kuva mu gacereri akavuga uko yoba amerewe. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nubwo biruku amakuru akomeye cyane mabi ava mu bitaro vya Kira Hospital n'amakuru ateye ubwoba ariko nanone turaza kuyagaruka dutanga umuco kandi dutanga amakuru yo kwizerwa kubiriko biravurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu muri iri joro nibwo yageragezwa gucishwa mu cuma na cane barabe ibijanye na yangwara yiwe y'igisukari. Baravye indwara yiwe bivurwa yuko yoba yarahawe ishano. Amasoko yacu nuko na wa mupfumu aturuka mu gihugu ca Tanzania yarahejeje kwashika. Gushika ubu atamuhinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu aturuka mu gihugu c'u Burundi kuri ubu ariko arashika aho umukuru w'igihugu agwariye. Abagwaye nabo nyene barungitswe mu bindi bisata bitandukanye mu kindi gice c'ivuriro. Gushika ubu nta mugwaza nanone yemerewe gusohoka ibi bitaro atamugwayi mushashi yemerewe kwinjira ibi bitaro. Umugwayi ariko yinjira bariko bamurungika mu miduga y'igisoda akarungikwa ku bindi bitaro mu gisagara i Bujumbura.
Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira, hari amakuru y'ibanga ariko aranyegezwa abene igihugu, ariko tukaba tugarutse ngo ngaha tuyabashitse ko yose ido nido. Umwanya ku mwanya turashobora gutangura ikigandaro na cane ko biboneka yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atamerewe neza. Bibaye mu nyuma z'uko Inkuru nziza wenyene ijisho ryiwe ariko araraba akabona ubu bugwayi burameze nk'ubw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ni amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira tugira ngo yose tubandanye tubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Ndabibutse yuko Inkuru nziza gushika ubu ari we mwizigirwaho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu ijoro ryakeye yaraye aronkejwe umudoga uwura ni miliyoni 200 y'amafaranga y'u Burundi. Ivyo byose bikaba vyakozwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba. Inkuru nziza ni umusirikare yubashwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gusa ntimwirengagize yuko kandi ntimwibagire yuko nubwo biriko birakorwa uku hari abasirikare b'u Burundi bariko bararenganywa, kandi umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abifisemwo uruhara. Reka tubandanye nubwo turi buze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu aciye atanga itegeko gihutihuti. Umuhinga mu vyerekeranye n'amagara y'abantu aturuka mu Bwongereza, n'umuhinga bita Johnson Jill, n'umuhinga yahora akurikirana amagara y'umuhisi umwamikazi Elizabeth. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko iyo bahejeje gufatirwa private jet kugira ngo imushikane ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Niwe nyene yobagera akurikirane amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu muhinga bitegerezwa yuko ari buze gushika mu isaha ziza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma z'uko turi buze kubamenyesha agishika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Biraboneka yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye atazokirira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abahinga mu vyerekeranye n'amagara y'abantu, abahora bakurikirana amagara y'abakuru b'ibihugu bitandukanye mu makungu, baragerageje kurondera ivyuma bitandukanye n'ibikoresho vyifashishwa mu magara y'abantu vyashikanywe ngaha mu gihugu cacu Burundi kugira ngo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avurwa akire kandi amererwe neza. Ariko gushika ubu ataco biriko biratanga. Biravugwa yuko umwanya ku mwanya turashobora kumviriza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yitavye umuremyi, mu gihe abahinga bananiwe gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Umuvyeyi wacu araremvye cane. Avuye mu gacerere aka kanya ashikiriza ijambo rikomeye cyane, ari byo tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba niwe nyene ashobora kurongora igihugu c'u Burundi muri kazoza, na cane ko bivurwa yuko umugabo wiwe wenyene ageze aho umwasi ashaka n'amagara yiwe. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bariko baranka igikorwa co kumurungika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'igikorwa co kumurungika mu Buhindi, n'igikorwa co kumurungika mu Bwongereza. Ivyo vyose ni ibihugu bitandukanye vyasavye yuko umukuru w'igihugu yojanwa yo mu nyuma agakurikiranwa amagara yiwe. Ariko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha, Prosper Bazombanza, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, baciye banga iyo ngingo. Banzi iyo ngingo kuko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye urashobora gutangurura bidatevye. Ijyangaje General Prime Niyongabo mu gihe gushika ubu kitaraboneka mu gihugu c'u Burundi. Bikavurwa yuko umukuru w'igihugu azova mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko General Prime Niyongabo we n'akarwi kiwe baciye batabwa mu mvuto bagahagarikwa. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi arateye ubwoba. Mu nyuma z'uko turi buze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba umuhinga mu vyerekeranye na politike, n'ivyari bitamenyerewe mu gihugu c'u Burundi ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yofata iyi ngingo ikomeye cyane igihutihuti tugira ngo tuze kubashitsako. Uwo buzimvo ikomeye cyane yatumye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atahuka gihutihuti amanama atarange. Mu nyuma z'uko bahenze abene igihugu mu gihugu cacu c'u Burundi, uguhenda abene igihugu na nivyo biriko birakwegera akarambaraye mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko ariko aribonekezamwo ibintu biteye ubwoba kandi bikomeye cyane. Amakuru abo bajahejeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba. Mbere yuko tubashitsa ko iyo nkuru ivurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, reka amakuru yacu tuyabandanirize tuyatangurire ku makuru akomeye cyane adushikiye avugwa ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo makuru avugwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kayanza umukenyezi w'imyaka ishika 60 na none yishwe acumiswe. Ni bitamenyerewe ngaha mu gihugu c'u Burundi.
gusa ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi ntibigira izina. Iyi nkuru rero n'ubundi ku munsi w'ejo waheze twarabashikirije inkuru irameze nkayo. Biravurwa yuko uyu mukenyezi w'imyaka 65 yarishwe acumiswe kuri uyu wa kane uheze. Bikavurwa yuko hafi isaha imwe z'ijoro uwo mukenyezi w'imyaka 60 yoba ku mutumba rw'uya muri komine Muhanga none mu ntare ya Kayanza uburaruko bw'u Burundi. Imvo z'ubwo bwicanyi ntiziramenyekana. Inkuru ya Burundi News TV kubw'amasoko yaho habereye iryo bara. Uwo mukenyezi yatowe arambaraye imbere y'inzu yiwe, yari afise ibikomere vyinshi mu muhogo, yoba yaracumiswe imbugita. Ubwo bwicanyi bufitaniye isano n'amatati y'amatongo, niko umubanyi abibona. Mu ntwaro mu gipolisi baratomora ko imvo z'ubwo bwicanyi zitaramenyekana gushika ubu. 6 mu bikekwa harimwo n'umugabo w'umuhisi barahagaritswe, bapfungiwe mu gasho ka komine Muhanga. Nayo ayandi makuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka tuyabandanirize ku bikorwa bitandukanye biriko birakorwa muri leta y'u Burundi. Ndabibutse yuko umukuru w'igihugu Nyerico General Major Evariste Ndayishimiye yarungitswe mu bitaro nyuma yuko vyavugwaga yuko yaravuye gutanguza inama n'ibirori vyari bikomeye cyane vy'abatanga ikori mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu Burundi obere nanone gutanga amatagisi mu buhinga bwa none vyaratanze umusaruro, niko bishikirizwa. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu gihugu c'u Burundi caratanguje ibikorwa vyitiriwe umunsi wahariwe umutangakori mu gihugu c'u Burundi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru bacu kuri rigenekerezo rya 6 kigara mu mwaka wa 2023, umuyobozi mukuru w'ikigo citwa nanone Ober nanone amenyesha yuko ibintu bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Gusa biranezereje nyuma yuko ku bw'ico kigo yamenyesheje ko begeranije imiliyaridi 165 bari biteze 163 mu mafaranga y'u Burundi muri gitugutu umwaka wa 2023, bakabikesha ubuhinga bushasha bwo gukoresha kandi no kuriha biciye ubuhinga ngurukana bumenyi. Jean Claude Manirakiza yaribukije kandi ko ubwo buhinga bwafashije kurwanya ubusuma bwo gutanga nanone n'ubusuma bukorwa mu manyanga. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira kubw'amasoko yacu Burundi News TV. Umunsi wahariwe umutanga kori mu gihugu c'u Burundi uno mwaka ni nyuma yuko wahimbajwe ku igenekerezo rya 5 kigara mu mwaka wa 2023. Ucivugo dukoreshe ubuhinga bwa none mu kumenyesha no gutanga amakori n'amatax mu kuriha ku buhinga hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi, kandi dushigikire iterambere ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi uko vyavuzwe n'umuyobozi mukuru wa Ober. Nanone bikavurwa yuko mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru bacu ba Burundi News TV yavuze ko kandi ivyo biri mu ntumbere y'ibikorwa vyo gushira mu buhinga bwa none Ober iriko irazana. N'uburyo bwo mu buhinga nanone buriko burakoreshwa. Biravurwa yuko bwo kumenyesha uriha kandi kuriha bikaba amasaha ashika 28. Urishe acaronka igitase nanone kuri ubwo butumwa nyene. Akarusho nuko umutekano ari wose, umutanga kori abafise we nyene ivyerekana ingene yagiye aramenyesha ayo atanga n'ingene yagiye arari. Umuyobozi wa Oberi yamenyesheje kandi ko kuva hagiyeho ubwo buryo bwatanguye muri myandagaro uyu mwaka, abatanga kori bashika 80% bamaze gukoresha ubwo buryo. Kuva nanone ku wa mbere gushika ku 31 myandagaro, amakori n'amatagisi yatangiwe ku buhinga ngurukana bumenyi yari miliyaridi 36 z'amarundi, muri Nyakanga yari miliyoni 63 n'ibice 5, mu gihe mu gihugu cose c'u Burundi no mu gihe muri gitugutu yari miliyoni 165. Hari hitezwe amamiliyaridi 163 niko yamenyesheje. Nanone abona yuko umunsi wahariwe umutanga kori yari ngombwa, kare nako karyo ko kugira ngo bagarukire abatanga kori n'abafasha Uburundi kubijanye no gukorera mu muco, kubijanye no kuriha amakori n'amatagisi kugira ngo igihugu gitere imbere. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nayo hirya nanone biravurwa yuko nayo hariyo intambwe. Ni mu nama umushikiranganje w'ikigega ca leta yagiranye n'abakozi ba Ober ku igenekerezo rya 31 gitugutu umwaka wa 2023, yaragabishije abo yitwa akarwi kuri Ober bafashanya n'abarwizatunga mu gihugu c'u Burundi badatanga amakori n'abandi bakozi bemera gusibanganya amafagitire.
umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we yavuze ko uko haheze iminsi ibiri ko biraba ari akamaramaza, na cyane ko yashikirije yuko mu gihugu cy'u Burundi abari muri leta y'u Burundi bariko baribonekeza mu busuma buteye ubwoba kandi butagira izina. Ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi birateye ubwoba. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze mu ihwaniro nanone rihuza abagize leta n'abikorera utwabo ryiswe umuzinga day, ryabaye ku minsi ya 28 na 29 Munyonyo atantwaro ibereye. Umugambi w'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ivyo vyose yashikirije ko birashobora kuba bitazoshoboka, na cyane nyuma yuko yahagariye abafasha Burundi mu buhinga n'uburyo bwo gushigikira uwo mugambi wo gushira mu buhinga bwa none ibisata bitandukanye kuko bituma haba intwaro ibereye no gukorera mu muco. Umukuru w'igihugu yabishikirije nyuma yuko wenyene yama ashikiriza yuko mu gihugu cy'u Burundi gushika ubu ngubu haba ariko aribonekezamwo ibikorwa bitandukanye na cyane ubusuma. Umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko nubwo ashikiriza ayo majambo ariko biravurwa yuko nawe nyene atorohewe, na cyane ko bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politiki bamwagereza yuko ari umusuma kurusha abandi, ari we musuma arongoye igihugu cy'u Burundi nyuma yuko apfa na General Alengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere ibijanye n'amamiliyaridi batabandanije kugabura neza ibijanye n'amatungo yari yaranyegejwe ku ntwaro ya Petero Nkurunziza umuhisi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikara rero reka tuyabandanye. Biraba mu nyuma z'uko ivyo bihanganje muri OBR ivyo bavyibonekeje mu majambo akomeye cyane ku magara y'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yarahejeje kugurura ibirori. Bivurwa yuko vyatanguje kumvikana mu majambo akomeye cyane, bivurwa yuko amagara y'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo bagiye guhura n'akaga nyuma yuko gushika ubu atamusirikare w'umurundi amushigikiye. Gushika ubu mu ntwaro ya nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko aribonekezamwo ibikorwa bitandukanye. Umwanya n'umwanya buri musirikare wese yo kwihora ku mukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kumva zitandukanye abarijyango bafise abasirikare mu gisoda gushika ubu nabo nyene botangura kwihora. Ibijanye n'imigumuko biriko birahamagarirwa abene igihugu turasavye bihagarara, na cyane ko ataco bizombarira igihugu cy'u Burundi. Gusa nanone turasavye mu ntwaro abashika ku mukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bamushikirize yuko abene igihugu abavyeyi bigorewe. Gushika ubu imiryango y'abasirikari bariko baragandagurirwa muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo yejeje kugaragaza umubabaro. Nibatubwire ibijanye n'ibiriko biraba ku bana b'u Burundi, ibijanye n'abasirikare bariko baragwa ku rugamba. Nibaduha amakuru y'abacu bagoye ku rugamba kugira ngo tubahiteka. Igisirikare cy'u Burundi nije iteka abasirikare b'u Burundi bariko bararwanira muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo naho nyene nibahaye abasirikare b'u Burundi indishi y'akababaro, na cyane ko ibiriko birakorwa ari akamaramaza. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu birahejeje gukomera cyane. Ni mu nyemerere ayo makuru tuzoge yagaruka ko mu bundi buryo bw'idonido. Reka tubandanye tubashikiriza amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko tubabwiye yuko gushika ubu ngubu atakiriko kirakorwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe hategerejwe umuhinga mu vyerekeranye n'amagara. Uyu muhinga ahejeje gufata indege yerekeza ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ni umwe mu bahinga mu bahora bakurikirana amagara y'umuhisi umwamikazi Elizabeth aturuka mu gihugu cy'Ubwongereza. Amasoko yacu turaza kubandanya tubashikiriza amakuru akomeye cyane. Umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu yoba ahejeje kuba yibonekeza, na cyane ko biboneka yuko ingwara yiwe iteye ubwoba. Umwanya ku mwanya ariko arahema, ariko uyundi mwanya agacaremba cyane. Ni amakuru akomeye cyane tuza kugarukaho mu buryo bw'idonido. Nizere ko waje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muri musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona rakazujya no nyine upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turaza kugaruka tubashitsa ko ibijanye n'ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muhinga yahora akurikirana amagara y'umuhisi umwamikazi Elizabeth niyoza gushika ngaha mu gihugu cyacu Burundi, turoza kubibamenyesha. Ndimuje kure ibiganiro
ibiganiro vyacu nakagaruka uheje usabwa manuka musi y'video rabanditse ijambo sabona ufyondeko uraca urabona ari akazu jya nawe nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV ibiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi biri gukorwa mu mwihisho na cane uyu mwiherero urashobora gukwegera umukuru w'igihugu nyericobora General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye abene igihugu batangoye kumvikana mu majambo akomeye cane ari navyo turi buze kugaruka tubesasangurira kubijanye n'iriko birakorwa mu gihugu c'u Burundi ndabaye kaze mu yandi makuru yacu azanda bakengurikiye cane kuri mwebwe twabanye muri aya makuru muherereye irya nino mu gihugu c'u Burundi abatwumviriza muri ku migane y'amakungu ya kure naye mwese muherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi abatwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini tubaye kaze mu gukurikirana ayandi makuru yacu aza ntimuje kure iyi ni Burundi News TV.